Okay, dutangure n'icigwa ca kabiri, chapitre ya kabiri ya crypto mining. Ni ukuvuga resume ni ukuvuga ni chapitre iza kutubwira ivyerekeye minage, uko zikorwa, uko zihemba, ivyiza biri muri vyo, ingaruka mbi ziri muri vyo, ico twokivuga ko muri ibi na biriya. Reka duhere bwa mbere tubamenyeshe ko minage ndazi abatari bake murazikora. Hariho minage zibera muri blockchain, izi ndazi zikorwa n'abake kubera zikorwa muri blockchain ziba zigoye, zisaba uburyo nk'akarorero, kandi zigasaba na tekinoloji kubuzi ibitari bike. Nibaza ni bake bakora minage ya Bitcoin, kuko Bitcoin iracacukurwa nkuko twabibabwiye mu audio yabanjirize iyi turiko turabashikiriza. Ni ukuvuga Bitcoin isaba computer zizimvye cane, kandi igasaba encore ko uba uriko urakora iyo minage ahantu umuyaga nkuba utigera ucika, kubera isaba umuyaga nkuba mwinshi iyo minage. Twavuga nk'iyindi ishobora kubera muri blockchain, n'ubu ikorerwa muri blockchain nka Litecoin, XRP n'izindi. Ni ukuvuga ama minage abera muri blockchain ntabagwiriye, kuko ntagwira cane, kandi si benshi bayakora kuko asaba uburyo. Ariko kandi niyo ma minage y'uruhembo atanga inyungu nziza, udakora uvuga ngo izoja kw'isoko ryari canke ngo bizogenda gute, ukora ubona inyungu y'ukuri kandi utekanye. Imbere yuko tubandanya n'ibindi, reka tumanze tubone duhere kuri izi minage zibera muri blockchain, tumanze tubone blockchain mbega ni iki. Twarabonye ko blockchain technology ari gitabo kiri digitale. Tuvuze kiri digitale ni technology igizwe n'amakompyuta atari make, aba afise amanode, kandi muri ayo manode haba harimwo amabloke n'amanode. Muri iyo technology nyene, si ico gitabo kiri digitale. Tuvuze ko kiri digitale, si igitabo kiri palpable, tuba dushatse gushira kuvuga neza izo nyandiko ziri muri ayo makompyuta. Ni igitabo kiba kiri digitale, gifise amapaje. Ayo mapaje niyo kandi niyo abikwamwo inkuru, kandi niyo twita amabloke kanaka. Izo nkuru zibitswe muri izo page canke muri izo bloke kanaka, ntawe ushobora kuzihakinga nkuko twabibonye, kandi ntawe ushobora kuzihagarika, kandi ntawe ushobora no kuzikorera edit ngo agire modification uko ashaka, kuko vyomusaba uburyo bwinshi kandi bugoye bwo kuronka ordinateur ifise nk'amanode amamiliyoni. Kubera izo nkuru ziri muri ayo mapaji canke ziri muri ayo mabloke ziba zisanzaye muri ayo mamiliyoni y'amanode, ku buryo umuhaka vyomugora cane. En plus ikindi, kila bloke nayo ibicungerewe, kila bloke ibicungerewe umutekano n'amakode yabigenewe. Ni kuvuga bloke iyo ariyo yose iba ifise kode yayo. Izo kode nizo bita ama hash code. Ni kuvuga node ihejeje kugara bloke, haca haba ico bita hash code n'akagufuri kaza kugara bloke. Tuvuze gatoya kugira ngo tubitahure node mbega ikindi kubaca node. No kuvuga twovuga nk'ari nk'ifundo riza guteranya ayo mabloke, riza guteranya amapage. Ni kuvuga page ya mbere ica yugagwa na hash code, hagati y'ipage n'iyindi haba hari ikintu bita node. Ni ukuvuga rero izo node iteranya amabloke mashasha. Node ija hagati ya bloke n'iyindi bloke. Ni nk'icyo twavuga nk'ipfundo. Dufate nk'akarorero, ufashe nk'umugozi muremure nk'ikiziriko canke ikamba, ukazura urashira amafundo hagati na hagati ufundika. Iyo kambi ikaba ifise amafundo atandukanye atonze umurongo kuriyo. Rero hajya hagati nko tuvuga ko ari bloke, tuya dufundo natwo na manode. Nibaza ko ngaho muca mutahura ico twovuga.
blockchain mwumva ko ari igitabo twavuga neza kugira mutahure blockchain mbega ni giki mbe bavuze 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 node bisigura iki mbe bavuze yuko blockchain idahakingwa ni kubera iki nibaza yuko muri audio mutahuye igituma bigoye guhakinga blockchain igituma bigoye kandi kwigana n'ibiri muri yo ivyo twabonye mu audio yatangoye twabivuze ko yari nko kuvuga indangura kintu ya blockchain kugira ngo mumaze mumvirize blockchain ico sigura murakoze. Okay, turaje kubona blockchain icari cyo turaje kubona igituma bigoye kuyihakinga turaje kubona ico twovuga ama block ariyo twovuga ama page iyo ico gitabo kiri digitale turabonye n'ikintu twovuga manode n'ivyo nico twovuga hash code ni kuvuga nakagufuri kugara iyo block nizere ko mwatahuye cari cyo blockchain ubu naho tubandanye minage crypto mining no kuvuga minage muri crypto money ikorerwa muri mechanism yitwa proof work no kuvuga minage ni gikorwa kiba kigamije kwimba cha coin shasha kwimba burya minage bayigeranwa no kwimba ubutare tuvuze kwimba ni kwimba inzahabu nico gikorwa kiba kigamije kwimba coin shasha kugira ngo zive muri ecosystem ya blockchain kubera ziba zugaraniwe muri blockchain muga kugira ngo ziveyo zikenera aba miners nuba yarakoze iyo blockchain kugira ngo aronka ama pièces nawe nyene akora minage nk'akarorero Mr Satoshi Nakamoto na Bitcoin we yarose ntiyazihaye yakoze minage aronka ama pièces ya Bitcoin kuko aba developer bakoze blockchain nabo nyene bazoja mu gikorwa cyo kugira minage nk'abandi no kuvuga rero ico gikorwa kiba kigamije gukura kugira izo coin ziba ziri muri blockchain ziveyo hama zice zigirane zinjizwa muri circulation tuvuze muri circulation kugira ngo zije kwisoko aha atko turavuga minage nkuko twayivuze duhereye kuri minage zibera muri blockchain ni minage nkuko nababwiye zisaba uburyo zisaba ordinateur umuyaga nkuba technology kubikora sico kimwe n'izi minage dukorera mu matelefone ni kuvuga aka kamaro ko gukorera izi minage muri blockchain zirafise akamaro cyane kuko zirongereza umutekano wa blockchain ziratuma habivuka ry'amanode haba added y'amanode muri blockchain hanyuma ama block akazaravuka kubera baba babonye ati kuko blockchain iguma isohora historique y'ivyakozwe ikindi naco twomenya muri minage twavuga cyane zibera muri blockchain izi ntituzivuga ko kaniniya cyane kuko igihe cambere cyo ni kumanza kumenya izo minage cyo ziba zerekeye n'ukuntu zikorwa n'ama minage amaze gukorerwa muri blockchain twavuze nka Bitcoin, Litecoin, XRP n'izindi ziba zifitiye ama blockchain twarabonye kandi n'ama minage n'ama coin abayifitiye blockchain harizo dushobora gukora muri telefone ariko mu nyuma hakaba igihe iyo minage ihagarara hakaba rero n'ikindi gihe iyo minage igabandanywa n'abantu bakoresha amanode nizere ko aha mu bitahoye rero ntitwokwitiranya minage zibera muri blockchain zibera muri blockchain na minage zibera mu matelefone kuko minage zibera mu matelefone zirasanzwe cyane kuko nta blockchain zikoreramo ziba zifise intumbero gusa yo kumenyekanisha iyo coin kugira ngo igire ku minota nini ya cyane kubera abantu bafise amatelefone baba ari benshi cyane kuruta ababa bashoboye kugura
ayo ma ordinateur canke kuronka ibihugu bishobora kuba bifise umuyaga nkuba wo gukora ama minage canke kuronka abashoboye gukoresha izo ordinateur ni si benshi bozikora. Nico gituma ama minage atari make aca ahitamwo gukorera mu matelefone, ma telegrame, ma application, mu masite kugira ngo iyo coin imenyekane imenywe na bose ifite communauté niniya. Ikindi twomenya nuko si ngombwa ko coin kugira ngo ije kw'isoko imanza gukorerwa minage. Hariho nk'izo uhebwa ubuntu ukavuga bati turafashe iyi coin tugire distribution y'abantu bakoze holding ya Floki, tubahe ama coin yacu tuce tuyishira kw'isoko, ikamenywa n'abaholder bakaraba bati iyi coin irafise abaholders benshi. Nka Shiba irafise dufate nk'imiliyoni 50 ziholdinze, reka tuce dufata izo miliyoni 50 tuzimenyeshe ko hariho coin ivutse kandi tugire ko tubaha n'ama pièces kugira ngo bace bayimenya. Igikorwa ca minage ntikibe. Ikindi mwomenye nuko minage zibera muri telefone zidatanga inyungu co kimwe n'inyungu izibera muri blockchain. Zibera muri telefone keshi zisaba ikintu twovuga team. Kugira ngo uronke inyungu zirasaba team, nico gituma mubona abantu bashobora kumuba bemvita barungika amalinke kugira ngo mubinjirireko. Bakavuga ati nkuko twama twazikoze injira ikoni n'ishasha, ariko izibera muri blockchain ntibikenewe ko ivyo biba, nta bintu vy'ama invitation bikenewe kuko izo ukora zose ziba izo uronka uzi ko zifise akamaro, zifise valeur. Ikindi twobabwira nk'inyungu, akamaro ko gukora minage. Reka tuje ku kamaro ko gukora minage zo mu matelefone zitandukanye, birafise akamaro cane. Ubwa mbere inyungu zihari ziraguhuza ziraguha amakuru yo muri no industry ya cryptocurrency. Abatari bake two turakurikirana ibi bintu vya crypto money kuko kuziga nawe uriko urafata zino nyigisho, ndazi ko intango ya mbere nuko wakoze minage hanyuma uca wipfuza kumenya ivyo bintu ivyo ari vyo. No kuvuga akamaro ka mbere nuko izi minage zibera mu matelefone zituma iguha amakuru, ikaguhuza n'abantu batandukanye, mukamenyana, mukungurana ubumenyi mu bintu vya industry ya cryptocurrency. Urahamenyera amakuru atandukanye. Ikindi naco urahamenyera amacoin atandukanye, ukamenya ukuntu yaje, ukamenya na communauté, ukamenya n'ukuntu yitwaye, n'ukuntu yafashe neza abantu, ukamenya n'ukuntu yavuzwe neza, ukoze usanga no kugira analyse birakoroheye kuko uzi ukuntu yaje n'abantu bayizi. Ikindi naco twovuga nk'ingaruka mbi zizi minage zira muri telefone. Izi minage ubwa mbere zirashobora gutuma ubona nabi crypto money, ukabona nabi crypto money kubera zirimo amastress menshi, bagomba guhenda ibihuha vy'amapri, izosokera kuraya ugasanga sivyo, ugasanga warakoze umwanya muniniya, ugasanga ibaye scam. Muri ico gihe ukaca wumva uranse crypto money kubera umaze kuyikuhuramwo ibikomere vyinshi mu maminage, amastress. Ariko kandi nuko zishobora kukugira umumiliyoneri nkuko twabibonye, zishobora kugira umumiliyoneri tubandanije kuvuga akamaro kazo, kubera nk'akarorero ushobora kuronka ama pièces y'iyo minage uba wakoze y'iyo minage, hama minage ukaca uyagurisha, ukayaholdinga canke uyaholdinze akazogushikana muri burane. Muri ico gihe ukazoca uronka amahera menshi. Ndabaha nk'akarorero nk'umuntu akadufatira kuri minage ya Pi, abatari bake mwakoze, ushobora kuba warose nk'ibihumbi 2 vy'ama pièces. Muri ico gihe rero nk'akarorero nk'igihe yasohoka, nk'igihe yagera kuri 2.9 ukagurisha, hama ukagura nk'ubu yageze kuri 0.9, urumva uraduza ama pièces gasumba yandi wari ufise, ukongera ugatora n'inyungu, hama ukongera ukagira holding.
bica bisaba ubumenyi, ubwo bumenyi aribwo uri kuriga. Igihe cyose coin igiye ku isoko, igihe cyose coin igiye ku isoko, gerageza ugurishe uwo munsi nyene, kuko impera n'imperuka naho iduga izotibuka. Mu gihe uba uyishimye ko uyiholdinga uhejeje kugurisha umunsi wa mbere, ucureka ishike mu gihe ca bear market izokoroke cane, hama uzoca ufata ya mahera wakuramo iyo coin nyene wongere ugure ama pièce nyene iyo coin, uzosanga zigwije na 5 canke na 4. Nyimba zari igihumbi uzosanga urose nk'ibihumbi 5 nk'ibihumbi 6. Ni kuvuga uba ugwije umutahe cane, ukaca witegurira borurane. Ni kuvuga menage ziratungisha abantu mu gihe uzikora udafise utari umwe urondera yo kurya, mugabo ufise target yo kurindira borurane, ukamenya na je ukoresha kugira ngo uronke inyungu ifadika. Murakoze cyane. Okay, reka tubandanye. Voice yibaye ndende dushimye kuyihagarika. Reka tubandanye tuvuga ingaruka nziza n'ingaruka mbi zo gukora ama minage. Aha hantu ndashaka tuhatebere cyane mu bimenye neza, kuko hari umuntu ashaka gutangura a 0 francs akaba mu millionaire ariko arakora ama minage gusa. Ibi bintu mumanze mu bitahure ndagenda bisubiremo. Ubwa mbere inyungu zo muri minage, bwa mbere ziguha amakuru, ziguha ubumenyi buri muri no industry, ukaca ugomba kwiga. Nababwiye namwege muriko muriga nuko mwamanje gukora batari bake minage, cyane mwumvisa ibintu vy'ama minage. Ikindi urahamenyera amakuru atandukanye, irakumenyesha kandi coin zitandukanye ukazimenya, ku buryo ushobora kumenya iki coin nzoyigura bivanye n'ukuntu wabonye intango yaje imeze. Ikindi naco nuko mwomenya kuko twayivuze, minage zirashobora kukugira umumiliyonere bigakunda. Nabaye akarorero ka Pi. Igihe Pi igiye ku isoko nk'akarorero, katuyivuge iyi voice ishobora kuzokoreshwa n'abandi, ariko ndazi bazomenya amateka yayo. Mu gihe isohokeye nko kuri 2.2, muga hagize igikira kuri 2.9, ufise nka coin igihumbi canke coin ama pièce igihumbi canke ibihumbi 2 ukacuyagurisha. Muri iki gihe uraca utora inyungu, umanza ugatora inyungu ya mbere, hama mu gihe uyishimye, kuko coin igihe cyose igiye ku isoko bwa mbere itegerezwa gukoroka. Itegerezwa gukoroka naho iduga, irahura n'ibihe vya bear market, kubera mwize ifoye kuzomuramenya ibihe coin ihura, mukamenya ati iyi coin isohotse mu gihe ca bear market, itiza kuzokoroka. Nahe iduga ibigiharawe gusa, mugabo irakoroka cane. Nk'akarorero Pi yaravuye kuri 2.2 iraja kuri 0.8. Imagine rero ucugurira ngaho, muri ico gihe usanga zigwije na kangahe na 3 zo wari ufise, zigwije na 3. Rero ico uca mu gihe ubonye iyo coin ifise itirite nziza, ifise kazoza keza, uragurisha ubwa mbere, hama ukaca ufata amahera ya mbere ukayabika, hama ukacoreka hazokoroka, ukazoca wisubiza pièce ukazigwiza na 3 canke na 4, hama ugakora ko dukira ukarya, mugabo ukaguma muri holding. Mu gihe naho uyo coin utayishimye, uca ufata ujya mutahe ukuye muri iyo minage, ukaca uyigura iyindi coin uhamahigwe menshi gusumba iyo. Ibi ndabivuga ku bantu bakora minage batarondera yo kurya gusa, ariko mu gihe ukora minage ugaheza kugurisha ubwo nyine ushajya yose, iyi ntumbero ntayo sikako. Ariko kubera uko riga zino nyigisho zo kuba umuholder ni kuvuga birakunda, mugabo umuholder ntibikunda mu gihe aba afise ikintu twovuga ubukene bwo kuguma ashaka amahera, kuko holding iragutwara imyaka 2 imyaka 3, nkuko twayibonye ko Bitcoin borurane iba après 4. Urumva muri ico gihe urihangana, ariko muri iyo myaka uraba mu millionaire, ku buryo naho watanguriye muri minage usanga ugeze kure. Ikindi twabaye ingaruka mbi nuko bwa mbere zatesha umwanya mu gihe ubikora atabumenyi ufise, kuko uca ugumukora ivyo byose utakoreye analyse, utaravye kuko minage ije iramutse iza byiza, umuntu yize arasoma white paper yayo, akaraba project behind, akaraba abafondateur biyo coin, akaraba iyo technology izanye,
akavyiga neza, kuko uramutse urabona ko iyo minaji iramutse iri inyuma y'abantu bazi bafise amakampuni y'ibintu biri reyere ucikorana umwete, ariko hari n'abandi bapfa kugurukirako bagakora ivyo vyose ugasanga nta na white paper yayo basomye. Ikindi naco nuko zitera amastress kuko washobora gukora iki ukazikora imyaka 2 minaje ukayikora imyaka 2 ugasanga yabaye scam, ugasanga yaranabatwaye n'uburyo, mwakoze ibi n'ibi ama KYC mwataye umwanya, wavyutse amajoro, muri ico gihe bigatuma ingaruka mbi bigatuma bigutera kwanka amaminaje, ugasanga urabaye umuntu yanka amaminaje kubera ibikomere wakuriye mu amadecision wakuriye mu maminaje yababwira ibi n'ibi ntabikore. Rero nk'umuntu ariko afata zino nyigisho, igihe cyose uriko urakora minaje urazoraba ukore ubushakashatsi kuri yo, umanze urabe fondateur wayo, hari aho usanga batazwi, umanze urabe ko hariho échangeur ivuga ko, kandi iyo échangeur umanze urabe ko idaha ijambo abasikama, nka minaje kiravugwa iriko iragirirwa marketing na Binance, ndibaza iyo minaje yoba ifise icizere, abafondateur, project behind, amakampuni ari inyuma yayo, ivyo biratuma ukora minaje ukayikora nkeya, ukazikorana umwete zikakuduza hako ukora ivyari vyo vyose. Ikindi naho woba wabonye yuko ata makuru ufise, mu gihe ubona iri populaire abantu bariko bayikora cane, urakora ukarindirira mu bandi. Murakoze cane, nizere ko kugeza ngaha mubonye ikintu twovuga ca akamaro ko gukora minaje, ingaruka mbi zitera, ingaruka mbi ziba muri zituma umuntu zonona ubwonko bw'umuntu bivuye kuri minaje, hama n'ingaruka nziza, kandi mwabonye minaje zibera mu matelefone n'itandukaniro zibera mu ma blockchain, kandi iyi mining ikoresha iyo bita mechanisme yitwa proof work. Okay, tubandanye. Ubu naho turabire hamwe icyo tuvuga staking pools. Ni ukuvuga staking pools ni ensemble y'abavalidateur. Abavalidateur baje hamwe bagashira hamwe imitahe, kugira ngo bagire icyo bita node rich, barondere node ikomeye isumbiye iz'abandi, baze gutanga inyungu gusumbya abandi. Ni ukuvuga iyi staking pools ni ensemble y'abavalidateur. Abavalidateur baja hamwe, nibaza ko mwatawe tuvuze abavalidateur mwatahuye igituma twita abavalidateur. Abavalidateur bakavuga bati turavye wewe imitahe ufise uzoronka abaguha amakoini bake ngo bagire staking, reka tuje hamwe tugire urunani dushire hamwe imitahe, hanyuma dushize hamwe imitahe tuje tugira node iri riche ikomeye cyane. Ni ukuvuga kugira node iri riche ni ukuvuga nuko bayidepozamwo amacoin menshi, hama zikaba ziba locked iminsi myinshi. Muraba muvyumvaga, iyo minsi myinshi biza vyorohereza nyene blockchain na nyene coin, kubera za coin ziguzwe amahera, zigiye kwicara ahantu iminsi myinshi. Ni ukuvuga rero iyi staking pools, ni ukuvuga abo bavalidateur bagiye hamwe bagashira imitahe hamwe, bakaca barangura coin, hama bakaca bagenda akazirunda muri node, hama iyo node ikaciba rich, ikaciba nyene iri riche. Hama rero twebwe tuba tugomba gukoresha staking, tuca turaba rero iyo team itanga inyungu nyinshi kandi ikora staking iminsi myinshi, ukavuga ati je ngirangire staking y'amezi 5, ukaca uzishirayo bazompa coin iminsi niyi. Hama karaboti iyi team umuvalidateur atanga inyungu niniya, kandi reka
reka mpitemo gushira ngaha, ndabona bazompa inyungu niniya. Ibi rero birafise intero, bwa mbere biratanga ama reward menshi, kandi ikindi gituma ari ciza cane nuko kuba kuri bene iyo coin, bituma iyo coin igumana stability, ikaguma idakoroka cane, kuko abantu baragura, abagurisha ni bake, barabika. Ni nka kurya mu burimyi canke muki, igihugu kirima kikabika umwimbu waco, ntuze economic muri stable, nta nzara. No muri ntuzi niyo coin nuko nyene, muca mubitahura, muca muvyumva uko nyene, ni stock, baragura coin bakazistoka, hama bagaca bahembera abantu bazibitse igihe kirekire. Iyi voice reka tuse nabayigarukiza ngaha, hama tuvuge ico twovuga risque, tubone profit ziriyo, tubone ibintu bitandukanye, ariko ahaniniya muze munatahura, mumenya bwa mbere staking, mumenye uburyo ikorwa, mumenye inyungu kuri wewe uyikoze iyo uronka, hanyuma umenye n'impamvu ivyo bikorwa, n'aba bavalidateri mumenye uko igikorwa bariko barakora muri blockchain n'akarusho. Nizere ko muriko muratahura kino cigwa, murakoze. Mbere twarize blockchain icarico, turatahura ico twita amapage muri blockchain, nuko twabonye ko ari igitabo kiri digitale, kikaba gifise amapage. Aya mapage twarabonye ko ariyo yitwa amabloke, hama turabona n'amajambo nka node. Ya majambo nibaza ko muri blockchain twarabonye n'ikintu citwa hash code, nibaza ko ivyo bintu mwobisubiramwo mukabitahura, mukumviza ama audio, mukamanza mugatahura igikorwa, kuko ayo majambo azoguma agaruka. Hama twarabonye kandi ko crypto mining hakora ico twita proof of work, no kuvuga ni mekanizme yitwa proof of work, no kuvuga ni preve muri iyo mining habamwe ibikorwa, twarabonye itandukaniro ry'ama menage abera muri blockchain, nkuko mwibuka ko hariho coin zifite blockchain, twarabonye nka Bitcoin, Litecoin, XRP n'izindi menage twabonye. Twongera turabona kandi menage zibera muri telefone, uko ziba zimeze, ukuntu ziba zitandukanye n'izibera muri blockchain. Ibindi twarabonye ko twarabonye profit dukura muri mining, muri menage. Turabona ukuntu zishobora kukugira umumiliyoneri, turabonamo uburyo ushobora kuvyazamwo umusaruro, amapiece uba warose ukayamultiplier ukayagira menshi. Tugaprofita igihe ca bear market kugira ngo tubandanye tugwiza ama piece. Tuzobona igihe tuzokwiga spot trading, ukuntu umuntu ashobora gutora inyungu hanyuma agahitamo kugwiza piece canke akagumiza izo yarafise. Kandi twarabonye ikindi, ingaruka mbi ziterwa n'ama menage, zishobora gutuma umuntu agira ama stress, atumwe n'ubumenyi budashemeye mu gukora menage akoresha, canke n'icizere aziha. Muri ico gihe bigatuma umuntu yanka n'ama menage, canke akanka na crypto money, bivuye ku ma menage yakoze n'ukuntu yagiye arabona ama deception muri ayo ma menage. Nizere ko twibukanye icigwa haniniya. Ivyo ni ibintu bikuru umuntu akwiye kumenyamwo muri mining, akamenya. Kandi tukaba twarabonye ko ari mechanism ya proof of work, no kuvuga n'ibikorwa, habamwo ibikorwa bitandukanye. Ubu naho twige chapitre ya gatatu yerekeye crypto staking. No kuvuga iyi staking crypto staking ni inzira yo kuronka inyungu biciye mu kugaranira crypto canke piece za coin zawe muri block. Tuvuze muri block muca mwibuka igihe twavuga icarico blockchain, tuvuze block muca muvyumva. Ni inzira yo gufata coin zawe uba ufise ukazigwiza.
ukaziha abo bita aba validateur kugira ngo hariho turaza kubona uburyo bwo kugira staking, haraho iba direct ukayikorera canke ugafata pièce zawe ukaziha umu validateur aba afise block muri blockchain akagira depot hanyuma ukaronka pourcentage runaka. Ni ukuvuga ko uhabwa reward muri iki gihe haca haba ikintu izo ziba zigiye muri block zica zikora ikintu twovuga block operation, zica zikora ibikorwa ziba zigiye gufasha umutekano. Ni ukuvuga izo coin, izo pièce uba wugaraniye muri blockchain ziba zugaraniwe muri block, iyo block nayo ikaba iri muri blockchain, ziba zirafasha umutekano wa blockchain w'amabloke aba ari muri iyo blockchain. Umutekano, ahatubuze umutekano twavuga byinshi reka tukakigarukako. Ikindi iratuma staking haba ikindi bituma nuko haba amabloke mashasha acavuka muri blockchain ayiyajuta. Ni ukuvuga kuko haba hariho icyo twavuga mu validateur aba afise icyo bita amanode, hama hakaza hariya yongeramwo amabloke. Twibukanye ko ayo majambo muteza kuza murayamenya mukayatandukanya ukuntu twayavuze, kandi hakabamo n'ikintu twavuga verification ya transaction. Mu majambo make tukivuze kugira ngo ubitahure mu majambo make, utahure vyinshi mu majambo make, staking tuvuze nariko ndabivuga mu buryo bwa blockchain. Ni ukuvuga ni muri Trust Wallet hariho option coin usanga bakubasaba ko ushobora kugira staking, ufata izo uba ufise ukavuga uti ngira nazugaraniremo zibe zirampa inyungu, babe barazigwiza kubwira ati zimaze y'ukwezi tuzoguha izi pourcentage, izi zizokwigwiza, izi zizokongerwa, uzoronka pourcentage zingana uku. Ibi rero bituma iyo coin abadandaza baba bake hakaba abagura, kandi ni prix yayo ikiguma iri stable, itaguma yama ihungabana. Nk'akarorero ni ukuvuga benshi muguze mugaca mustakinga, ni ukuvuga abagura baba benshi, abahodinze bazibitse baba benshi. Muri ico gihe iyo coin iragira stabilite, ntiguma ikoroka cane. Nizere ko ngaha muriko muratahura. Niko kamaro twovuga, n'uwo mutekano twovuga uzana muri blockchain. Hariho n'amacoin mumaze gukora, dufate nk'amaminage mumaze gukora, bakaca bavuga ngo mugire lockup canke ngo mugire staking y'imyaka 5, y'imyaka 3. Birya ni mu ntumbero yo kuzigama, yo kugira umutekano w'iyo coin bwa mbere, na blockchain yabo igakomera kubera uko staking, uko ufata izo coin ukazibika, niko umutekano w'iyo coin ukomera. Kuko abadandaza baba benshi niko ikikoroka, ariko uko ufata izo coin uba ufise ukazibika, baraguha agashimwe bavuga ati warakoze kubika zino coin, zaracunze umutekano wa coin yacu, izi pièce warakoze kuzibika, zaratumye umutekano wa coin yacu ukomera, reka tuguhe izi pourcentage. Nizere ko ngaha kugeza ngaha mumaze gutahura ico tuvuze staking ico imaze. Ico ni ico tuko tuvuga ikimaze kuri bene umushinga, bene iyo coin, bene iyo blockchain. N'ubu hariho coin ugura ukaronka iyo option ya staking. Murakoze cyane. Nkuko twabonye ko crypto staking igizwe na mechanisme yo twita proof of staking. Ni ukuvuga ni preuve zo stakinga crypto money uba ufise. Ni ukuvuga amapièce ya crypto money uba ufise, amapièce ya coin uba ufise.
ariko twarabonye mining minage ko ari igikorwa co gucukura co kurondera coin, ubu naho wazirose muri crypto staking uba uzifise, hanyuma rero uzifise uca uzisitakinga gusitakinga no kuvuga ukazisitoka muri block hama ukaronka inyungu. Dusubiye inyuma gatoya kugira twibukanye ivyo twavuze muri audio iheze, nuko iyo block iyo staking ibera mu ma block, iyo ico twavuze block operation ziba ku ruhande rw'abanyene coin, rw'abanyene blockchain, twabonye ko icungera umutekano twabonye ni uwa coin yabo bwa mbere, ko itaguma ikoragurika kubera baraguze abantu aho kugurisha baca barabika, ni ukuvuga babitse n'abandi baca baguma baba motive yo kugura kubera baguma babona iyo coin iguma yihagazeko ifise inguvu itaguma ikoroka cane, biratuma abantu n'abantu bashiramwo imitahe bayihurumbira, n'abaguzi bose bayihurumbira. Ikindi twovuga ku nyungu y'ukora staking, nuko nk'akarorero ugize staking y'amapiyese nk'igihumbi ukiha nk'ikiringo ugasanga baguhaye nka 10%, 20% y'inyungu baguhaye. Ni ukuvuga rero muri iki gihe uba uriko uragwiza amapiyese, izo piyese nazo ni n'akarusho kaniniya, aho ko zicara uziholdingiye ahantu zitari muri staking, uca ukora iyo staking ikaduza piyese zawe. Ariko kandi twarabonye hariho ico twavuga mu maminage amwe dukorera mu masite canke mu ma application, aho uheza gukora staking ntibakwemere kuzikurayo bigahererayo. Amaminage menshi arashobora gukora ubwo buryo bw'uko abantu babahenda bagakora staking hama bikarangirira iyo, mugabo ntibazozironke. Ubwo nazo ni uburyo bw'abantu bene izo minage bwo kugabanya nk'ama coin mu buryo butari bwo kurenganya nk'ababa barakoze staking. Nico gituma staking nziza ikorerwa muri blockchain kandi ikaba ifise n'uburyo bwizewe ikorerwamwo buzwi. Ikindi twovuga nuko staking ifise nk'uko twarabonye ikintu citwa twovuga staking iyo tuvuga on chain staking, on chain staking. On chain staking nkuko mubibona muri ivyo twiga ni staking iri direct, ni kuvuga ni umuparticipa canke umustaker, umuntu agira staking aba ari direct, wenyene niwe yikorera staking, niwe yikorera staking, aba afise node, kuko twabonye burya muri blockchain kugira ngo umuntu akore staking aba afise ikintu bita node. Twarabonye kandi ko twebwe ibintu vyo gukoresha muri blockchain ari bumenyi kenshi bugoye, ni bake babikoresha. Rero nico gituma kenshi duhora ducisha mu ma validateur, turaza kubibona gatoya. Ni ukuvuga on chain staking ni harya umuparticipa, umustaker uza gukora staking, uza kubitsa amapiyese yo muri blockchain yigira direct, akaba yifitiye ico twita node. Hanyuma hariho n'ikindi twita off chain staking. Aha rero reka tuhavugeko cane. On chain staking ni harya twebwe ducagura umuvalidateur tukamuha amacoin yacu, hanyuma tumuhaye amacoin yacu, kuko muri node baba baramusaba igitigiri c'amacoin azana kugira ngo ahabwe iyo node, hanyuma akaca bisaba yuko aronka abantu bazimuhereza kugira ngo azitware azigire staking, kuko abavalidateur barabahemba, hama abavalidateur bakaca baza guhemba babandi babaha ayabo kugira ngo bayabatwarire muri blockchain. Ndatanga akarorero nko kuri Kowa kugeza n'ubu
turacakora staking. Uragenda umuntu aragenda agatora umuvalidatere, kuko hari abavalidatere batandukanye, akavuga ati umuvalidatere niwe atanga inyungu niniya gusumba uwundi, ukaca uhitamwo uwo ushaka, hama ugaca ufata za piyese zawe ukaca uzimuha, hanyuma nawe bakazomuhemba. Blockchain nimuhemba, kubera muri blockchain biba biri programme, imuhemvye iyo blockchain nawe akaca muri blockchain, muri za block, muri ya node yiwe, hama nawe Murantunga akaca aza guhemba abamuhaye izo coin, izo pièces. Nizere ko mutahuye ico tuvuga on chain staking na off chain staking. On chain staking ni hajya umuntu yikorera staking, yitwara ama pièces akagenda direct. Mugabo off chain staking ni kuvuga ugenda indirect, uzicisha ku muvalidatere, hama nawe akazitwara muri node yiwe, hama blockchain kamuhemba, hama imuhemvye nawe akaza guhemba abo yatoreye izo coin. Nizere ko kugeza ubu mumaze gutahura icarico staking, inyungu ziri muri staking kuri bene coin, inyungu ziri muri staking kuri kufise ma pièces. Turabonye n'ubwoko bw'ama staking, turabonye on chain, muneza kumutawe on chain staking na off chain staking. Murakoze cyane. Okay, reka duse n'abarangiza. Dusubiye inyuma, mbere ko twashikiza ino voice irangiza, tuguma dusubidamwo twibukanya ibyo twabonye muri ino chapitre. Twabonye staking, turabona ko ari gufata ama pièces warose amwe akora muri minage, ukayugaranira muri block, hama block akacaba ico bita block operation. Iyo operation nuko haza kuba block iza kuba ajoute muri blockchain, umutekano wa blockchain, verification y'ama transaction, ibyo bigatuma uwagize ro staking aronka inyungu yaho kubera yazisizeyo. Hama na nyene bana bene umushinga, bene blockchain, iyo coin yabo ikahagarara neza. Turabona ico twita on chain staking, aho umuntu yigirira staking direct makigira staking. Ibyo turashaka kubivuga mu gihe muba bakoresha blockchain canke bibera muri nka Trust Wallet, araho ahantu ushobora kugirira staking, muri cya gihe wigiriye mugabo ca ku muvalidatere, arivyo bita on chain staking. Ni kuvuga harimo option, iyo coin ifise option ya staking, ufyonzeho baca bakwereka abavalidatere, hama ugaca uraba inyungu baza baratanga, hanyuma ugaca ucaguramo umwe, hanyuma nawe akazoca afata imitahe y'abazimuhaye akayishira muri node yiwe, hanyuma blockchain ikamuhemba, hama imuhemvye nawe akaca aza guha, hakaba hariho ama pourcentage abamuhaye imitahe bandikiwe direct bakaca bahembwa. Ico mwomenya nuko umuvalidatere adashobora kwanka guhemba abamuhaye izo coin, kubera biba biri programme muri blockchain. Twabonye ico twita staking pools, turabona ko ari urunani rw'abavalidatere bashira hamwe imitahe yabo kugira ngo bagire node iririshe ikomeye cyane. Iyo node mu nyuma rero kaca batuma abantu bafise ama coin bakaca bayidepoza, ibarishe mu gihe kandi ishobora kuba locked imisi myinshi, ishobora gufata coin z'abantu n'iz'abo validatere, ikiringo cyo kugira ngo bazugaranire kikaba ic'imisi myinshi. Ubu rero naho turabe ama riske, nizihe riske, nizihe ngaruka mbi, kuko tubwiwe ikintu ingaruka nziza, ni byiza ko n'ingaruka mbi umuntu azimenya. Ubwa mbere hari ikintu cyitwa slashing event, ni evenema ituma izo babitse baba validatere aho kunguka zica zigenda muri mwe.
zica zitangura gukoroka kuja muri mwe. Ivyo navyo bitumwa n'ibi bikurikira. Ni ukuvuga umuvalidateri arashobora gukora amakosa, ashobora gukora amakosa muri node yiwe. Ayakoze amakosa ubwo nyene aca ahanwa na blockchain kubera iba yayabonye muri systeme, aca yakwa za fund aca yakwa za coin ziwe zose yari afiseyo na za ziri za babandi bamuha ziri locked. Ni ukuvuga abamuhisemwo bose bakaba barahomvye. Nico gituma uramutse uha coin umuvalidateri uguma uza kuraba ko inyungu iriko irajako. Mu gihe tubona inyungu itariko irajako uca usohoka ukavayo. Mu gihe ubona yuko ziko zirakoroka aba yakoze amakosa, uguma urunguruka uraba umutekano w'amakoini wamuhaye. Ni ukuvuga hari aho bishika hakaba amanyanga, hama ntuzeye ikadetegita blockchain amanyanga uwo muvalidateri ariko arakora, ikaca ifata ya funds yose, bwa buryo bwose, ya ma piece yose yiwiwe n'abandi bose bamucako, ikaca ya confisque ikayafata, hanyuma abamuhisemwo nawe nyene bose bakaba barahomvye. Iyindi ngaruka mbi, iyindi risk ishobora gushika ni ikintu citwa volatility. Ushobora gufata coin ukagira staking, hanyuma ikaca ikoroka nk'agaciro cane kaho wayishiriyeyo. Muri ico gihe ugasanga ugiye gukurayo za coin washira muri staking, ariko valere wazisizeko iriko yateye ikoroka cane gose. Muri iki gihe rero habaye volatility ikaba yakorotse, nka wewe wagize staking uca ureka kwirirwa uragurisha, uca urindira, birashika ari igihe ca bear market ukarindira ukazogurisha mu gihe ca bull run kubera ushobora kuba warahomvye. Ariko hariho n'ikindi gihe ushobora gukuraho izo wagize staking ugasanga yaraduze cane. Muri iki gihe urashobora guca bivaye n'igihe uri mu gihe ca bear market uca ugurisha kugira ngo uzohengere yase gukoroka wongere ugure, kuko muri bear market bivaye n'ico gihe, igihe cyo gukoroka kw'ikoini cama kihari. Ni ukuvuga option ya staking muri bull run, igihe bull run nk'akarorero staking izo wakoze staking uzikuyemo waziregereye ko zizova mu gihe ca bull run, ubutomboye cane, kuko ucukura muri staking uha ama piece menshi ugaca ugira kugurisha ugaprofita na bull run. Nico gituma abatari bake benshi bahitamo bakaregera nk'igihe ca bull run, bakavuga bati ndakoze staking atari igihe ca bull run sinzokurayo, bakazokurayo baca bagurisha. Ariko twabonye ingaruka mbi zishobora gushika mu gihe utagiye uraraba aho wasize uburyo. Ni ukuvuga ikindi kintu ukwiye kugira hari igihe umuvalidateri aba inactive muri blockchain, ibikorwa ntabibandanye. Muri ico gihe rero uwo muvalidateri abaye inactive, ni kuza uraraba yuko umuvalidateri wawe wahisemo ari active. Usanze atari active uca urondera uwundi, uca ukurayo izo wamuhaye hanyuma ukaziha uwundi. Nizere ko kugeza ubu mutahoye igikorwa ca staking, n'ingaruka mbi n'ingaruka nziza. Mwabonye ko staking ikoresha mechanism proof of staking. Ni ukuvuga tiyari decoin, ufise decoin, izo coin zawe ugira uzi staking zikugwizirize ama piece. Ariko muri mining twabonye ko hakora mechanism ya proof of work, ni ukuvuga urarondera ama coin. Ahanini ya rero tukatugarukize ngaha iki cigwa, nizere ko mugitahoye. Murakoze cane. Okay, reka tubandanye, ariko twibukanye ko tuko turarabira hamwe ikigwa ca DeFi. DeFi no kuvuga decentralized finance,
aha rero no kuvuga ni vya bikorwa bibera muri banke ko ziri centralize tujana gukorera mu ma blockchain. Bwa mbere twaravuze ikintu ca application iri decentralize, ibintu vy'ama dApps turabona ukuntu kugira ngo ibe yemegwe bivana na smart contract yayo. Twatanga akarorero kuri Trust Wallet ukuntu smart contract yayo ifise ama condition ukuntu yubatse, kuburyo ugomba kugira rotre ukora amahera ugomba ufata nk'ama USDD uyakura muri Trust Wallet uyarungikira umuntu kujya kuntu agusaba kuba ufise ama frais de transaction y'amatrone, ni si wundi umuntu abigusaba, ni smart contract ya Trust Wallet ikoze uko nyene. Ugomba guswapinga hadi bagusaba amakato ya BNB, ni smart contract ya Trust Wallet igusaba. Ni kuvuga ni ukuntu ipanze yubatse, itegeza afite iyo smart contract iba yubatse. Kuko ugomba kugira swapping ya ukoresheje ukoreye ya coin idafise rezo ya BP20 gusaba amakato menshi, ni smart contract iguha ajya ma condition. Nizere ko mwatahuye ubwa mbere icyo twita smart contract ya application iba iri muri blockchain. No kuvuga hajya Trust Wallet iri muri blockchain kuko na nyeneyo ntashobora kumenya ibikorerwayo, ntashobora kugarira amahera y'abantu baba bafiseyo. No kuvuga ibiri controle pa blockchain, kandi twarabonye ko blockchain atawushobora kuyihakinga. Ikindi naco twaca twibukanya nuko umutekano unibaza nta muntu ashobora kugira uruhagarara afise amahera yiwe muri Trust Wallet, ntibikunda. Mwese abamaze gukora Trust Wallet nta muntu ashaka kuvuga ngo ndahomiwe ngo ndosanga ngo amahera yanje ngo barayugaye ngo mbega bokugara ngo application ntibikore. Oya, ntibikunda kuko turabonye ko application ziri decentralize atavyo kuvuga ngo zirugawe, ariko iziri centralize zirugagwa. Ni nkuko nk'akarorero mu Burundi bashaka kugara Facebook ntikore mu Burundi, ariko Trust Wallet ntibashaka kuyugara. Ni nkuko mu Burundi bashaka kugara ntuzenye nka YouTube ntikore mu Burundi kubera ziri centralize, ariko ntaho ushobora kugara nka Trust Wallet akavuga ngo ntikore mu Burundi, canke nka MetaMask nk'akarorero two turavugana nka application dukoresha muri ino industry ya cryptocurrency. Ni nkuko mu Burundi bashaka kuvuga bati turugaye Binance, okay gisi birakunda kuko izo application izo amachangeur ari centralize. Muga application iri decentralize nta muntu numwe aba yifise ko uburenganzira, ikorera hose. Nizere ko kugera aha mu bitahuye. Nico gituma rero tugira tubabwire le platform za DeFi, ama platform akoregwamwo decentralized finance, ni kuvuga nazo nyene ziri decentralize kandi zubatse nkuko nyene. Ni kuvuga ikizere ni kimwe. Aha nimaze ko muco bitahura twashaka kubaha ama platform akoreshwa muri DeFi. Hariho nk'iyo bitwa yo twita PancakeSwap na Uniswap, canke nk'izo zibiri kuna gukoreshwa PancakeSwap, Uniswap. Izi ni zirakoreshwa cyane muri bitiko turavuga. Izi platform uzi kuzikoresha ukamenya uko zikora iyo decentralized finance, uko ikore kumenya kuzikoresha muri bihe uba assuré utekana nkuko utekana uriko urakoresha Trust Wallet. Nizere ko kugira ngaha muri ko murabitahura. Reka rero tubandanye ikigwa cyacu. No kuvuga rero hari icyo imbere yuko iyo audio kugira ntibe ndende, hari ikintu hari ibintu bibera muri zo platform twabonye nka Uniswap canke PancakeSwap za decentralized finance. Harabera muco bitwita crypto farming isa na staking. Imwe twabona ni inzira yo kurokinga crypto zawe ukazishira muri iyo platform, hanyuma bakaguha intere.
izo no kuvuga izo crypto uzigiriye locking muri izo crypto ziba zemerewe gukora muri izo platform bituma iyo crypto igumana stability idahungabana cyane. Hakaba n'ikindi kintu twita liquidity ushobora kudepozayo ama crypto yawe akacaba liquidity muri coin yabo hama ayo ukabihemberwa. No kuvuga haba ama percentage urabibona ama percentage ubu uhabwa gufata nk'ufise nka $100 ukazidepoza kugira ngo zibe liquidity ya coin kanaka yabo hama bikaca bishoboza kuba tradable kugira ngo ibe tradable facilement. Nico gituma nababwiye ko muri trading si amacoin yose ari tradable. Aya hariyo ushobora kugira trading kugenda gukoreramo trading ugasanga ntiri tradable, ntibikunda kubera nta mafound ariyo, nta mahera ariyo, nta movement iriyo. Nico gituma nababwiye nti niki cigwa kirakenewe ava yuko ugenda mu bintu vya trading. Ni kuvuga liquidity ni uburyo ushobora gufata amafaranga ufise ukagira deposit agashikira muri coin yabo hama nabo bakabiguhera. Ni kuvuga iyo coin yabo iba tradable facilement kandi na swapping umuntu agize swapping avuyemo agize swapping ikoroha kandi iyo swapping ntitume igiciro cy'iyo coin gihinduka. Murumva ko bikome ari vyiza cyane. Ni kuvuga swapping ufashe ama crypto money uyahinduye amakashi mico gihe rero uraswapinga no kukwera harimo abantu basizemo liquidity iyo coin yabo ikaguma iri tradable kandi swapping ikunda ugasanga ifise umutekano kandi n'abatrader bakayihurumbira. Ikindi naco ni ikintu twita slippage tolerance. Slippage tolerance ni kuvuga biratuma iyo umuntu agiye kugira swapping slippage tolerance iba ntoya no kuvuga amakato aba matoya. No kuvuga slippage tolerance ni kuvuga ushobora nka coin itari tradable usanga itameze neza ushobora kugira swapping usanga amakato agiye gusumba ayo gira urondereye nkuko kafisemo $10 ubwo ugira swapping izivara $10 mukazona gusavye $9. No kuvuga ya liquidity iza gufasha guprotege bino bintu ku buryo nk'umuntu afise agomba guswappinga coin zivara $10 aza gusohoka bamukase nka akoye nka 9.5 bamutwaye amakato makeya. Mugabo mu gihe iyo coin yabo tabifise iyo liquidity ni hamwe uza kugira swapping ama coin ubona mukavara $10 mugabo ukazona bagusavye amakato ya $9. Ni kuvuga rero iyo bayita slippage tolerance no muri Trust Wallet barabikwereka. Slippage tolerance bashaka kukubwira bati barakwereka bati iyi coin ugira uswapping turavye amakato amabenebe ufisemo iri kiraduga ni wiha avance ukoreshe menshi kugira ngo niyaduga uri kurakora swapping ikaca irengera ya makato yawe ntibize guhagarika swapping yawe. Kuko urashaka kugira swapping usanga amakato yawe barayemera mugabo usanga ya coin iravumbutse iraduza ukwiye kurakora operation ya swapping ntibe yikunde. Ni kuvuga slippage tolerance ucurenza ko kuyo wasabwa kugira ngo niyaduga ntihagire ivyonona kuri swapping yawe kandi ayaza kubasigaye agumana urayasigarana ntayo batwara. Nizere ko kugeza ngaha mutahuye murakoze. Okay, reka tubandanye kuri borrowing naho twabonye yuko ibikorwa bikorwa muri banki biriko birakorerwa mu ma DeFi platform. Icambere nuko nk'umuntu umuborrowers ugiye kugusaba ingwati ugiye gusaba ingurane canke credit baragusaba ingwati. Ugiye gusaba nka $100 baragusaba ingwati ya $100. Ushaka kwiyumvira uti none ko ngiye gusaba $100 ingwati ya $100 bakaca bansaba ingwate ya $100 akamaro kari he? Akamaro nuko ni wariha iyo ngwate iyo credit wasavye iyo ya $100 uzoca usubizwa zazindi watanga kome ingwate. Ariko
baragusaba ico bita pourcentage z'inyungu, ariko izo nyungu zikaba ntoya cane, reka ndabahe akarorero. Nk'akarorero mu gihe nk'uko ngiye gusaba iyo credit ya $100 nkaca ngira deposit y'ingwate ya $100 nca ngenda mu vyanje nkakoresha izo $100. Nk'akarorero nimba ngomba kusaba nk'akarorero ndi Umurundi ngomba kudandaza ama USD nza ndaha ama USD abantu nkuko twama tugura ama USD, nkaca mvuga nti reka nkoresha imitwe fate ko mfise $1000 nko mfise $1200 reka fate nkoresha umutahe w'igihumbi mu kudandaza ama USD cengenda nsabe umukopo muri platform bampe $1000 hama baca bansaba ko ngira deposit ya $100 hama meje kugira deposit cenigira mu rudandazo, no kuvuga baza bampaye nubwo ninde yafise baza bayampaye narifise $1000 cengena nasaba umukopo wa $1000 baca bampa uwo mukopo baca bansaba ko ngira deposit ya $100 urumva cengenda mu vyanje afete mu ico gihe nizo $100 ziba ziriyo canke urudandaza rw'iwanje hama nkazoca nza kuriha igihe nzozira hose nkazoriha za mire nasaba bakaca bongera bakaca bansubiza ya yandi amwe nagira deposit nagira deposit kome ingwate. Ico kwitonderwa no kumenya ubwa mbere kugira ngo ubitahure neza nuko muri DeFi platform basaba ingwate y'ama crypto. Twabonye mu mabanki bagusaba nk'inzu, amaparisera, imodoka n'ibindi, ariko muri platform za DeFi bagusaba ingwate ya crypto. Ngiye gusaba ama USD y'igihumbi bashaka kugira nkagira deposit y'ama BNB avara $1100 nkaca nigira aho nkaca mbandanya ibikorwa. No kuvuga icambere mba ndiko ndaronka ikintu citwa intere iri dusuye ku murende ubwa mbere wa wundi ya deposa ya mahera yiwe umweje gusaba ingurane ahawe amahera ayahawe avuye muri ayandi y'umurenda yagenda ku deposa, umva nawe aguma aronka cyo twakwita passive income, ni kuvuga aguma yironkera amahera ataca ari karakora akayaronka ku munsi kubera we ya deposit uburyo bwiwe kandi ubwo buryo bwiwe ariko arabukoresha abandi. Muri ico gihe rero hari ibintu bishobora gushikira uwasavye credit, twovuga iyo ni profit tuje kuvuga ni profit ku murenda, ariko hariho risk zishobora gushikira borrowers. Ni mu gihe baragutegeka mu gihe ingwate watanze, urabona ko watanze wasavye ma USD ni stable coin mugabo ucutanga ingwate ya unstable coin iri volatile. Iyi BNB ushobora kuba washyizemo inyuma y'amezi angahe ugasanga yakorotse, yari kuri wa deposit $100 ukeneye igihumbi mu gace zikoroko cyusanga zigeze kuri 1000 hamaze kuva ku ijana. Kugira ngo wemere igiharishe kuzogirire ko ububasha bagusaba yuko uguma ukora deposit kugira ngo maintain ya ngwate igume iri $1100. Ndabisubiramo kubera we wasavye kubera we wagize ingwate ya BNB nayo ikaba ari volatile, birashika ikoini gakoroka ikorotse baca baguha sinyati deposa kugira ngo ugarude ya $1100, ariko ibyo byo kudeposa nta ruhombo na ruke yarugutwara kuko kudeposa niko guza ama PS aya ma PS udeposa niyo uzogaruka ku gutora igihe uzoriha, ariko mu bitahure neza. No kuvuga rero igihe rero utagize deposit utatwaye ya mahera ngo
igihe ya coin ikorotse hama ntuze gushirako ngo umukwijije yamere ya ngwate yamere $100 washirako ntuze smart contract ica ifata ibihano nkuko bipanze si abantu babikora ni smart contract naho iguha sinyare kugira deposit ni smart contract yo ibibona muri ico gihe haca habiki iki smart contract ikifata hariho pourcentage igeze ko ya coin ikoroka utaragira deposit ubwo nyene iki confisca gacifata ya ngwate yawe bikaba muravanyeko ni kuvuga igihe cyose uzoza kuriha igihe uzoza kuriha ya ngwate ntayo uzoronka urumva byo kuriha umva ucuvyikawusha kuriha ntibiba bigikenewe imaze ku confisca ni kuvuga ikifata bwa buryo bwawe kacibutwara kandi ntibihombye ni bobo ntibabumva ntibabahombye naho utariha bobo batwaye amahera kuko bari bagusavye kandi kubera wagize coin iri volatile iguma ihindagurika igiye munsi tuza ku deposit nayo ku deposit ubone kugwiza ama PS menshi batwaye ama PS mamuvanyeko babiheze kuko umva wa deposit ayasumba gatoya kuko kandi nta coin ishobora kumara nk'imisi myinshi itarakoroka mu gihe ya coin yabanda yaciduga mu gihe y'amabenebe ya $100 yabanda yiduga wewe kuzoza kuriha ni intérêt yiwawe urishe bacha gusubiza nta kibazo no kuvuga ya ngwate iba yari kirakora hari abandi bantu bace baza kugusaba ingwate baca bahabwa muri yandi nyene no kuvuga umenga ntibungutse ariko babungutse kubera irya ngwate washizemwo bayihaye abandi kuko ababorrowers nibo beshi gusumbya abarending nizere ko kugeza ngaha kino ciba mu gitahoye mutahoye inyungu ziri muri DeFi mwabonye ikintu twitwa liquidity providing twabonye ikintu ca lending inyungu ko bikwiye gukorwa mariske byose turabona n'ikintu ca borrowing nuko reci wacuno ca DeFi kigarukiye ngaha murakoze. Okay, tubandanye naho tubandanye n'iyindi nzira ikurikira ariko imbere yuko twobandanya reka twibukanye ibi bikurikira tumenye ko iyi DeFi ishobora kuzoramplasa ibi bintu by'amabanki kubera ibikorwa biberayo bitanga inyungu gusumba gutwara amahera muri banki kuko nk'akarorero ivyo ukorerayo muri banki baragusaba ibintu ivyo twovuga ngo amortissement ikintu cyose ukorayo bagusaba ngo bagusaba bordero baragutwara amahera atandukanye ugasanga ivyo byose kandi bisaba yuko abantu habamwo umuntu abijamwo ugasanga bigatwara umwanya bakandi bagubwira ngo ufise imyaka intu saba credit uzoba washaje uzoba wapfuye bigusaba ko uri umwene gihugu w'ico gihugu bigusaba ati wowe utegeza kuba umwene gihugu wiki bagusaba ingwate nini yayisumba iyo credit ubusavye ariko ivyo bikaba bitandukanye no muri DeFi reka rero tubone intambuko ya kabiri muri DeFi harabamwe ikintu ca lending ni kuvuga ni kuguranana lending ni kuvuga nyine amahera niwe agirane ayahereza iyo platform hama nayo ikazoyatanga kungura ikazoyagurana abandi lending reka duhere kuri lending ni kuvuga umurenda afata akagira deposit y'amahera akagira deposit akacayagira locking akayugarana nizere ko ngaha muri ko muratahora afata uburyo bwiwe akabushira muri platform kanaka agafata amahera yiwiwe akayarendinga akayaha iyo platform dufate nk'uko bya bimwe byo kuba muri banki uvuga ngo hariho compte bloqué ufata amahera yiwawe ukayashira muri banki hanyuma ukavuga uti ni compte bloqué ni y'imyaka 2 nzoca nza gutora inyungu mugabo iyo myaka 2 itarahera ntugizogere gutora inyungu no ngaha muri DeFi birakunda wowe mizo platform nk'iyo ya Uniswap canke PancakeSwap izi zirazi cyane ukadeposit ukashira amahera yawe hanyuma bakaguha inyungu
kuvuga umurenda wewe wagize iyo konti bloke iyo tufate duko tuvuga byo muri banki umurenda muri platform izi ni lending utwafata amahera yiwawe ukagira deposit hamukacugira locking ukavuga uti ndayarokinze ndayugranye umwaka umwe imyaka ibiri hanyuma bakakubwira bati ukarabana platform itanga inyungu niniya nimba batanga 2% nimba batanga 3% ukicagurira na platform zizewe ubona zishobora gutanga izo inyungu. Nizere ko ngaha muri ko tuko turatahorana rero iki gikorwa cy'umuntu agira w'umurende akora igikorwa ca lending we urumva arahabwa azoronka inyungu kuko amahera yasizeyo hazoja abo bita ba borrowers abantu basaba baguranwa no kuvuga izo platform zizoha ya mahera yashigwamo n'abandi abo bazotanga inyungu kandi mu guhembwa ntavyo kuvuga ngo umuntu azobikora ni smart contract tucavuga ikintu ca smart contract no kuvuga smart contract nukuntu iyo application iba yubatse smart contract yo yiravyikorera nta muntu aza kuvuga ngo ngize ukuntu smart contract iko yubatse wubaheza amategeko ivyo ukoze nivyo yubahiriza nimba wakoze deposit umurenda yakoze deposit ya madolari 100 akavuga ati jewe ndayugaranya imyaka 2 bakwemera inyungu ya 2% no kuvuga inyuma y'imyaka 2 uca ugenda ugatora iyo mutaye wawe n'inyungu yawe hama tugende kuri ku muborowazi naho kuvuga umuborowazi no kuvuga n'umuntu asaba ingorane urya aguranwa turaheze kuvuga ku muntu ashiramwe imitahe ubona aho tugende ku ntaronka inyungu no kuntayishirayo kandi turabonye n'ukuntu biri protege turabona ko smart contract ari ibikora smart contract twihaye akarorero kuri nko kuri smart contract ya Trust Wallet nibaza ko muco muvyibuka tuvuze smart contract muco mutahora icarico kuko ibi byose guhemba gukata ibiki ni smart contract bikora si umuntu abikora kandi biba iri muri blockchain kandi blockchain nayo ntihakingwa. Reka imbere yuko tugenda kuri reka tugarukize ngaha voice abaye ko tugenda kuri ku ba borrowers naho nibaza ko kugehera ngaho hera kuri amorenda ujya deposit agurana aha uburyo iyo platform mwabonye ko atanga uburyo bwiyo akongera agahabwa ibihembo byiwe kandi mu buryo bwiza murabona yuko bya bikorwa bibera muri banki ushaka kubikorera muhira wibereye muhira atamwanya wataye batakubwiye ngo uva mu gihugu kihe batakubwiye ngo ufise imyaka iyi uza wapfuye ntuzoshaka kuriha ivyo byose nibaza ko muriko murabitahora murakoze cyane ikatubandanye na voice ko cerekeye borrowing.